Banywanyi ba Hejuru TV turabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru adasanzwe. Murabe muri ekara zanyu. Abo bantu mubona nibo berekanywe ku munsi wa gatandatu bivugwa ko aribo bateye ibisasu mu gisagara ca Bujumbura. Dutanguriye ku wa mbere muriko murabona yitwa Vena Buhungu, wa kabiri ni Emery Butoyi, wa gatatu ni Gode Ndayikengurukiye, wa kane ni Canesius Nsabimana, wa gatanu ni Herme Nahimana, wa gatandatu ni Sisere Mpawe n'Imana. Abo bantu ko hari batandatu nibo tugiye kugaruka ko muri aya makuru. Hari ukuri rero guhejeje kuja ahabona, bamwe muri bo bari imbere ya parake mu rubanza ku munsi wa gatanu imbere yuko ivyo biba. Iyi nkuru ntimuze kuyicikwa, harimwo amabanga menshi cane ateye ubwoba. Nibihejeje rero gutangazwa na Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Turabahaye kaze mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro vy'iyi mbonesha kure. Fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyi nkuru rero urakwiye kuyumviriza n'amatwi yompi kandi utuje yose uyumvirize. Hari igifungu rero mu ku vyatangajwe n'igipolisi ku munsi wa gatandatu. Igipolisi nicigeze kivuga wateye grenade abanyagihugu ku wa gatanu heze. Ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 11 kwezi kwa gatanu niho umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye yatanze ikiganiro cyo kwerekana abamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo yabikoze mu gihe hari haraye hatewe grenade ku bantu bari bategeye imodoka ibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kiganiro Petero Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu bafashwe bagirizwa amagrenade amaze iminsi aterwa. Ivyo rero vyatumye benshi bibaza ko aberekanwa ari bo baraye bateye iyo grenade yakomerekeje abantu 38. Sivyo na gatoya. Petero Nkurikiye ntiyigeze avuga wateye iyo grenade. Mu bagabo batandatu berekanwe, batanu bari bamaze kiringo kirenga 7 bafunzwe. Umwe niwe avuga ko yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Muri ino nkuru rero tugiye kubasangiza ibintu bitangaje byabonetse muri ico kiganiro ca Petero Nkurikiye. Batanu bari barengutse kuri parike Ntahangwa ku wa gatanu nyene. Reka bari dutangurirako. Ico Petero Nkurikiye atavuze nuko batanu muri bano bantu uko ari batandatu yerekanye bari baraye barungikijwe kuri parike ya Ntahangwa ku munsi wa gatanu igenekezo rya 10 kwezi kwa gatanu 2024 hafi isaha 7 z'umurango. Abagabo 9 rero bambaye amapingu barengikijwe kuri parike Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Bano rero bazanywe n'abakozi b'iperereza babanza kubafungira mu gasho ka parike kubera cazira ko bavugana n'umuntu n'umwe. Hagiye gusambishwa bambaye amapingu bisanzwe bitamenyerewe. Basambishwe rero batagira babaruranira kandi imiryango yabo ntaco yigeze imenyeshwa. Mukuru wa parike Ntahangwa siho yari imatana mu nama ya Perezida Ndayishimira abana n'ubutungane. Bahejeje gusambishwa, abakozi b'iperereza bavuze ko bane baca bajanwa mu ibariko rya Mpimba, batanu nabo basubizwa mu iperereza. Ivyo navyo nyene biranyuranye n'amategeko. Iyo umuntu amaze kugera mu minwe ya parike ntasubizwa mu Nyamiramabi. Ni ukuvuga ko ku munsi wa gatandatu umupolisi Petero Nkurikiye yerekanye abantu batanu atari hagifise ko ububasha bari kuba bari mu Mpimba. Umuntu rero ashobora no kubavuga ko yari umuvugizi wa sentare nahinyuzwa na Parquet General de la République Agnès Bangiricenge. None kubera iki iperereza ryategetse ko abo batanu bonyene basubizwa mu iperereza? Seryo bari ririzi ko hariho grenade za guterwa uwo mugoroba maze bukeye bagaca berekanwa nk'abatiye grenade. Hano rero hariho igifungo gikomeye cane. Umwe rero muberekanwe niwe yaraye ateye grenade ataco yononye. Abagabo rero batandatu bose berekanwe na Petero Nkurikiye. Uwitwa Vena Buhungu niwe avuga ko yari yaraye ateye grenade mu Ngagara hafi y'ububiko bw'igitoro. Petero Nkurikiye rero yavuze ko iyo grenade atamuntu yishe kandi atakintu yononye, kiretse ko yakomerekeje uwayiteye ku maboko. Petero Nkurikiye yavuze ko igipolisi camufashe gica kiraja kumuvuza kubera ubunyamwuga gifise. Hano rero naho nyene hari n'inkuru itangaje ku bazi iperereza ry'u Burundi uko rikora.
habona umuntu avuga ko yateye grenade mugabo ataciye none kiretse gukomeretsa wenyene. Haboneka kandi umuntu atigeze afungwa mw'iperereza nk'abandi. Haboneka umuntu avuga ko ahejeje gukora ibara yaciye ajanwa kuvurwa ariko ageze gutanga iganiro bukeye akaba yari ahagaze neza mu bandi. Biboneka ko uwo muntu yakomerekejwe na grenade ateye ariko imukomeretsa ahantu hato yavutse ku maboko abiri. Haboneka kandi umuntu atigeze asambishwa ariko ari kumwe n'abandi bari bamaze iminsi myinshi mw'iperereza mbere bari baraye bahawe parike. Ibi navyo nyene birimwo igifungo. Ikindi rero Pacifique Ninahazwa avuga catangaje abantu n'ingene Petero Nkurikiye yatanze imyidondoro ikwiye y'abatanu ariko ageze kuri Venable Hunga atanga amazina yiwe gusa avuga n'ico yari yarayakoze. None kubera iki umwidondoro wa Venansi utatanzwe? Hano rero abantu boba baranyegejwe iki? Abamuzi rero ngo bafashe kumenyesha ukuri bamenye uwo ari we. Muri batandatu rero babiri bonyene nibo bagirizwa gutera grenade nk'uko bose berekanywe. Mu babo bagabo batandatu Petero Nkurikiye yerekanye babiri nibo yavuze ko bateye grenade. Abo ni Venable Hunga avuga ko yari yarateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Hari Emery Butoyi avuga ko yari yateye grenade yononye ivyuma vy'amatara canke transformateur kw'itariki ya 24 ukwezi kwa 4 2024 mu Ngagara. Bane rero basigaye ntibagirizwa gutera grenade. Babiri bavuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzozitera. Babiri kandi bagirizwa kuba barahaye indaro canke bagapangisha Emery Butoyi. Godin na Sizere boba ari abishikanye. Eka navyo tubigarukeho mumenye ukuri kwavyo. Mu bagabo batandatu Petero Nkurikiye yerekanye harimwo babiri avuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzotera grenade. Abo ni Sizere Mpawenimana, Godin Ndayikengurukiye. Sizere akaba avuga ku mutumba Kivu muri komine Matango mu ntara ya Kayanza. Godin nawe akaba avuga ku mutumba Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Bazi rero bakaba batangaza ko bari bamaze imyaka nk'ibiri atawuzi iyo bagiye ariko ko hari haheze nk'amezi abiri baragarutse. Rero mu baherutse gusohoka mu gasho k'iperereza Bujumbura yatangaje ko yasize Godin na Sizere mu gasho. Yavuze ko rero abo bandi Nkurikiye yerekanye bari bafunzwe bambaye amapingu haba ku murango haba mw'ijoro ntibigeze bakurako amapingu. Emery Butoyi we imaze indwi yose abosha amaboko mu mugongo ariko amapingu. Ariko rero icamutangaje nuko Godin na Sizere bo batigeze bashirwako amapingu. Sizere Mpawenimana yaganiriye abo bari bafunganywe ko yahora muri Rede Tabara hanyuma afata ingingo yo gutoroka aza kwishikana. Yavuze ko ageze waba muri komine Matongo yafashwe n'imbonerakure zimushira uwutwara polisi mu Kayanza nawe acamuha uwutwara iperereza mu Kayanza. Sizere yavuze ko mu nyuma yagiye akoreshwa n'iperereza mu kuja kwerekana abandi bagwanyi bari Tabara bari mu gisagara ca Bujumbura. Uwo bafunganywe rero akaba yaratangaje ko Godin na Sizere bari abagenzi aho mu gasho kandi bo baboneka batabangamiwe n'abandi. Petero Nkurikiye rero yaravuze ko Godin yafatiwe mu Kigobe i Bujumbura, Sizere nawe mu Kayanza kuko bano boba barafashwe bashaka kuzotera amagrenade canke nabishikaye mu iperereza baca bararifasha. Kubera iki bo batari bafunzwe nk'abandi bagirizwa ayo mabi? Naco ni ikibazo. Tugiye rero ku batama Herme na Canesius. Reka nabo turabire hamwe ico bagirizwa. Herme canke Hermenegilde Nahimana ni umutama w'imyaka 65 yahoze mu gisirikare c'u Burundi mbere yanabaye mu nzego zicungera umutekano w'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Hari haciye iminsi mike umuryango we usavye ko atabarizwa kubera kuva afatwa kwa 25 kwezi kwa 4 2024 umuryango utari bwasubira kumubona. Herme Nahimana akaba afise urugo mu Ngagara kagira n'utwumba pangisha. Petero Nkurikiye yaravuze ko yitwa Emery Butoyi agezwa ko yateye grenade mu vyuma vy'amatara yari yapanze mu rupango rwa Hermenegilde Nahimana. Uvyo Petero Nkurikiye rero yemeza ko uyo mutama nawe akorana n'abatera amagrenade. Petero Nkurikiye rero nta cemezo na kimwe yatanze cerekana ko mutama Herme Nahimana yakorana n'uwapangishije. Nta na hamwe rero bizwi ko abapangishije amazu baca baja gusaka abapangayi babo ngo bamenye ivyo batunze vyose.
ubundi yerekanwe na Canisius Nsabimana uyu nawe aba ku mutumba wa Musaba muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro ariko urugo rwiwe ruri ku mutumba wa Minago muri komine n'intara ya Rumonge. Canisius yahoze ari umupolisi mu nyuma arafungwa aba akivuyemo gutyo. Canisius rero yahoze ari umunywanyi wa MSD kandi ntiyigeze asohoka igihugu. Muri Kigarama 2021 Canisius yaranyurujwe n'iperereza aramara amezi ane atawuzi iyo afungiwe, arahava rero ajanwa gufungwa mu mpimba muri 2022. Mu mwaka uheze wa 2023 Canisius Nsabimana yararekuwe n'ubutungane. Petero Nkurikiye yagiriza Canisius Nsabimana ko ari we yakiriye Emery Butoyi mu gihe yaza mu Burundi yongera aramuha indaro. Kubw'ivyo rero Petero Nkurikiye yemeza ko Canisius Nsabimana akorana n'abatera grenade. Ikindi cyaha ca Canisius Nsabimana nuko yafatwa yoba yarandikiye Focode ngo imutabarize. Ubwo butumwa rero ntabwo babonye nkuko Pacifique Nahazwe nawe yabitangaje, ariko mu gihe buba bwarabayeho ntaco bagitangaje. Barundi benshi cyane iyo bafashwe baratabaza kugira hamwe baburwe irengero bize bimenyekana ibyabashikiye. Pacifique Nahazwe akagira ati tuributse ko na General Bunyoni yatabarijwe na Focode igihe yafashwe kandi we nyene yahoze afata abatabarizwa na Focode nk'abansi b'igihugu. None igipolisi coba cari kizi ivyari kuba ku wa gatanu, reka navyo tubirabire hamwe. Iki ni ikibazo abantu benshi bafise. Hari intaye nyinshi rero z'abantu baciye hariya ku isoko nkuru ya kera ya Bujumbura imbere gato yuko haterwa grenade, nabo bagize ico batangaza bavuga ko babona ko abapolisi bari biteguriye ikintu. Rero akaba yaratangaje ko yaciye hepfo y'isoko kwibarabara rica aho benshi bita kuri plaza, sanga ipolisi cahugaye. Abandi rero bakaba batangaza ko igipolisi cariko kirasaka abantu bamwe bamwe. Benshi rero bumvise grenade ituritse babonye ko hariho amakuru polisi cari gifise uwo munsi. Ku rubuga rwa Twitter uwitwa Rutare yari yagabishije abantu ko uwo munsi nyene ko bakwiyubara kubera ubutegetsi bwategekanye gutera amagrenade. Urubuga nyene rwo ntazwi. Ivyabaye rero kuri parike Ntahangwa ku murango wo kuwa gatanu, aho abanyororo 5 barobanurwa mu bandi 9 bagasubizwa mu iperereza, hanyuma bukeye bagaca berekana ko ariko batera amagrenade birateye n'amakenga. Biboneka ko umengo iperereza ryari rizi ko haza kuba ikintu uwo munsi, maze bukeye rikaca rironka abo ryerekana. Harasigara rero hibazwa uruhara rwa Tabara mu vyabaye ngo rwoba ari uruhe. Igihe rero haterwa grenade ku vyuma vy'amatara mu Ngagara, urubuga Romanda rw'umumenyesha makuru Emile Nibasumba rwaravuze ko vyoba vyakozwe na Tabara. Umumenyesha makuru arizewe ko vyoroshe ko amenya amakuru yo muhari. Uwafashwe rero yagirizwe gutera iyo grenade ni Emery Butoyi, arikekwa ko ari umurwanyi wa Tabara. Arabajijwe n'abamuzi iyo hava muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya, avuga ko amaze nk'imyaka 2 atawuzi iyo yagiye. Bamwe rero baravuga ko bafise amakuru ko yabari muri Tabara, nta cemezo rero cavyo twaronse. Bino birimwo rero n'ibimenyetso ko Tabara ishobora kuba yarakoze ico gitero. Ariko ico gitero kuwa gatanu heze cakomerekeje abantu 38 kimwe igifungu cinshi. Petero Nkurikiye ntiyigeze avuga wateye grenade ivyabaye kuri parike Ntahangwa uwo munsi ku murango. Nyifato y'abapolisi bari ko grenade iterwa ku banyagihugu byose bituma umuntu yibaza byinshi. Se ninde koko yoba yarateye grenade? Intumbero yiwe ni iyihe? Yoba ari Tabara yashatse kwerekana ko ata mutekano uri mu Burundi? Se yoba ari iperereza ryashatse kongereza ivyaha rishira kuri Tabara? Si ubutegetsi bwo bushaka kwibagiza ibibazo by'ubukene n'ivyankenerwa mu Burundi maze bugashira abarundi mu bibazo by'umutekano? Atamatoza yigenga akozwe bizogorana rwose kumenya ukuri. Pacifique Nahazwe wo muri Focode ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu 2024 niwe abitangaje nkuko yanavyiyandikiye. Tubibutse ko rero abo muri ko mubona polisi cerekanye ni Venant Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Arme Nahimana, Sisere Mpawe n'Imana, nibo rero berekanwe ko aribo bagavye igitero canke bari banamaze iminsi bariko baratera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ko niko kuri rero kwavyo nkuko Pacifique Nahazwe yoba yabitangaje. Tubandanya rero no kubigaruka ko
Si ivyo gusa kandi ahubwo na leta y'u Rwanda yahakanye ivyagirije vya leta y'u Burundi birwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mw'itangazo leta y'u Rwanda rero yashize ahagaragara kuri uyu wa Mungu yavuze ko Burundi butari bukwiye kuzana u Rwanda mu bibazo vyarwo. Iryo tangazo riri gufi rigira riti biragaragara ko hari ikintu kitagenda ku Burundi kugeza ubwo leta y'ico gihugu irega u Rwanda kugira uruhare mu vya grenade vyabereye i Bujumbura, ibitero tudafise aho duhuriye navyo kandi tudafisemwo inyungu. Rino tangazo ribandanya rigira riti Burundi bufise ikibazo ku Rwanda ariko twe nta kibazo dufise ku Burundi. Rigaheza rigira riti turasaba Burundi kurangiza ibibazo vyabo bafise mu gihugu ariko ntibakurure u Rwanda muri ivyo bikorwa bigayitse. Niko rero iryo tangazo yoba ryatangaza. Umutwe wa Red Tabara nawo rero wagirijwe ko wagavye igitero ufashijwe na leta y'u Rwanda naho nyene leta y'u Burundi wagize ivyo bitero ariko mu itangazo wasohoye ivuga ko ntaho uhuriye navyo kandi ko tagaba ibitero ku basivili ngo bo barashaka abasirikare. Gutyo rero vyifashe kuri ba bantu bagavye igitero ca magrenade ku munsi wa gatanu kuri kwavyo akaba ari uko nkuko twabibateguriye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV kugira ngo ntaze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho turiko turabategurira mu masaha ari imbere nimuze gucikwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, Mana bahezagire.